Jewe ndi imbere yanyu reka mbanze nivuge. Nitwa Mugisha Mireille hanyuma nkaba nsanzwe ndi umwungere w'intama za Kristo. Ndabinezerewe cyane gose kandi ndabishimira Imana ko Imana ngire neza ikabona ko bikwiriye ikampa ico gikorwa. Ndayishimiye cyane mumfashe twikomera amashi. Haleluya. Yes. Imbere ya byose ndashaka kubabwira hano hantu muteraniye, turi muri Famille d'air pour le réveil des nations, ni ministère ihorikiyemwo abakenyezi n'abigeme bava mu mashengero atandukanye ariko yizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Ariko hagati aho hari igihe tubona n'abandi baza bavuye mu yandi madini bakaza kandi bagafashwa kandi tukabona ko vy'ukuri hari impact kino kiriko kirakora mu buzima bwabo. Nubwo hari igihe bamwe baza bitaboneka ariko turazi ko hariho bamwe bashima ivyo Imana igenda ikora hagati muri twebwe. Rimwe na rimwe hari igihe basimba bakaza bagafashwa. Kino gikorwa ni igikorwa kimaze imyaka 4 n'amezi 2. Amen. Hari umuntu acabaza imyaka 4 n'amezi 2 mwahora muri twarahanyene. Amen. Twariko turakura twara ahantu twihishije, umwami yari yatugumije ahantu kugira ngo tubanze twitegure dukure hanyuma tuze dusangira ibyo twahawe n'abandi. Imana ishimwe cyane. Rero iyerekwa Imana yaduhaye no kuba abigishwa ba Kristo bazana impinduka. Amen. Nivyo turabona ko turakizwa, abenshi barakijijwe, ariko nkuko dukunda kubibona dukunda kumva babivuga ngo mu gihugu cacu Burundi ngo abakristo ni 90 ngahe 90 ahabungera 99 kwijana. Ariko ikibazo dukunda kwibaza none impact yizo 99 iri hehe? Imana ishimwe cyane. Ni muri yo ntumbero turi hano abagore abakenyezi kugira ngo vye kugarukira gusa kwitwa ba Kristo ariko tuba bigishwa ba Kristo bemeye kuregwa n'ijambo kugira ngo bahinduke bazane impinduka. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Turi hano kandi turamaze kugira ubuhamya hagati muri twebwe muri myaka 4 n'amezi 2 ubuzima bwacu bwarahindutse. Twara aba Kristo, twara abakozi b'Imana, twarasenga, twara abaririmbyi, ariko twagiye gusanga arige twabikora mu kajagari. Ariko tumaze kwisanga muri yerekwa tuba abakozi b'Imana beza bahindutse, abagore bazi kuvuga neza, abakobwa bazi kuvuga neza, bariko bagenda basa na Kristo. Amen. Gusa na Kristo ni processus, si ibintu bikorwa umunsi umwe ngo bihere, ariko ndashima Imana aho tugeze, duha Imana icubahiro tuyikomera amashi. Haleluya. Umuntu azi ko ari Imana yamukore muri no ministère afise nta himwe cyangwa zibiri akomera Imana amashi. Amen. Haleluya. Yes. Abimana yitego gukoresha ntabwo arabakirisu. Imana ishaka gukoresha abigishwa. Nico gituma 90% y'abakirisu ni ibintu bito cyane. Ese tworonka 90% y'abigishwa ba Kristo. Niyo mpamvu turi hano uyu mugoroba. Niyo mpamvu turiko turakora amasengesho ya 52 jours. Nuko hari shavu, hari inyota iri mu mitima yacu. Turagomba ko vy'ukuri Kristo yamamara mu buzima bwacu, mu miryango yacu, muri kino gisagara, mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero nkuko mwabibonye ku butumire twabahaye, hariko icivugo kivango mukenyezi. Harantu batabisomye. Mukenyezi haguruka. Yes. Mu masengesho tuzokora imisi 52 icivugo dufise nico mukenyezi haguruka bubake. Ushaka kubaza uti vyaje gute? Ivyo navyo vyaje gute? Ntabwo vyakorotse biva mu kirere ariko vyavuye ku Mana yo mu ijuru. Amen. Nagize umutwaro mu mutima wanje. Nari mu masengesho hama numva vy'ukuri umutima wanje uremerewe cyane. Kuko numva ko vy'ukuri hariho ijwi ririko rirahamagara. Hari ijwi bene dateko rirahamagara. Hari ijwi ry'Imana ko rirahamagara. Imana ishime kuri hano uyu mugoroba. Imana ishime ko ndi hano uyu mugoroba. Nagira nkubwire ngo no munsi uraza kumva akantu gato kagutuma nutahaguruka ngo ugire ico ukoze uzobibazwa. Nta uzora nk'ico yireguza harahiri utaje. Harahiri utaje ariko we waje ntacu uzora nka wireguza. Haleluya. Amasengesho imisi 52 tiyaje gute? Nako ndasenga hanyuma numva Imana ikirantembereza mu gitabo ca Nehemiya. Ndiko ndiga ku buzima bwa Nehemiya, ndiko ndiga ku ihamagarwa rya Nehemiya.
ariko numva Imana iriko iravugana nanje, numva hari ibintu bikomeye Imana ikisha mu mutima wanje, numva ntashaka kuvuga muri kano kanya, ariko bimwe tuzogenda tubibona muri no misi 52 uko tuzogenda dukorana imisi ya gatanu. Numva hari umutima, hari umutwaro mu mutima wanje, kubera ko numvise ijwi rimbaza ngo Nehemiya wuno munsi arihe? Nehemiya urihe? Uri munsi nta byinshi nza kwinjiramo, ariko ndaza kuvuga introduction gusa kugira ngo wumve iyo tuja, kugira ngo kuwa gatanu uzoza unyaruka dukoresha umwanya twihuta twavanze. Nehemiya urihe? Hama mbona kiriya gicapo c'ingene Nehemiya yubatse inzitiro za Yerusalemu afatikanye n'Abisirayeli mu minsi 52 baba barahejeje. Numva umwami Imana ari karanganiriza aho hantu, numva ndemezwa mu mutima, numva ari mu buryo prophetique, numva ngo 52 jours ntabwo ari imisi mike kugira ngo habe hubatswe ibintu bidasanzwe mu isi y'imhemu. Haleluya, haleluya. Iyi minsi 52 tuje kubaka. Bwira mugenza ngo tuje kubaka. Niwibaze ngo ni minsi mike uyiharuye mu biharuro. 52 jours ni minsi mike, mugana genda kugarantisa uyu mugoroba. 52 jours tugiye kubamwo, nuzibamwo neza zigiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Amateka y'ubuzima bwawe arahinduka, amateka y'umuryango wawe arahinduka. Simbona uko nabibabwira, ariko ndakwinginze ngo izi 52 jours ntuzifate ibisanzwe, kuko ntabwo zazanye n'umwana w'umuntu, ariko zifisaho zazananye. Haleluya, haleluya. Nehemiya n'Abisirayeli barubaka, ngo barangiza kubaka uruzitiro muri 52 jours. Nagira nkubwire ngo ivyo tubonesha amaso vyose hano mw'isi, biba biba vyiza, ntabwo bipfa kuza gutya, biba bifise ahantu vyahereye. Bihera mw'isi y'imhemu. Yaba bibi yaba vyiza bihera hehe? Mw'isi y'imhemu. Ubu turaje no musi utanga urugendo rw'iyo minsi tuje kubaka mw'isi y'imhemu. Ushaka kumbaza none inyuma ya 52 jours witeze iki? Inyuma ya 52 jours twiteze manifestation. Nituzokubaka inyuma ya 52 jours, tuje kubaka muri 52 jours. Après 52 jours ahubwo tuzotangura kubibona. Amen. Biva mw'isi y'imhemu aho bitaboneka bikaza mw'isi, bikambara umubiri, bikabibifatika. Urugo rwawe rugafatika, rugatabagwa, abana bawe bagatabagwa, inzu yawe igatabagwa, akazi kawe kagafata umurongo, ibintu bigafata inzira. Haleluya. Ivyo umwansi yafasha kabirekura. Inyuma ya 52 jours tuzobona manifestation. Nagira nkubwire ikintu kimwe, musi umwe reka mbivuge, niba ukekeranya Imana yawe itizi yiwanje inyuma ya 52 jours, inyuma ya 52 jours, ndabwira umama ari hano, umukobwa ari hano, abantu tumaranye igihe dutebanye imyaka yose 4, nta gihe na kimwe twigeze twinjira amasengesho nk'aya ngo tuyinjizemwo tuyisohokemwo ataca Imana ikoze. Haleluya. Iduhaye iminsi 3 twabonye Imana, ivuze ngo iminsi 7 twabonye Imana, 21 jours twabonye Imana, muri 40 jours twabonye Imana, no muri 52 jours itegure kubona Imana. Yes, tugomba kubona impact y'amasengesho uhere ku buzima bwacu, mu nzu zacu, mu kibano, mu ishengero ryawe, mu gihugu canje. Nkunda cyane. Haleluya. Ndi fier kwanda umurundikazi. Amen. Naho mpa visa ya Canada ejo vyo kugura kugira ngo nkomvenge. Haleluya. Kiretse ijuru risadutse. Haleluya. Anacanda ati vya vrai. Igituma ugomba kugenda Haleluya. Hano ndahafise igikogwa, nkunda Burundi kubi, ndi fier ku Burundi kazi. Ni naco gituma uyu mugora tuje hano ngira ngo tusubire twigira mukenyezi mukobwa, haguruka wubake. Mujahe Haleluya. Namamvuga ngo ahantu haryoshe kuba naho Imana ikugomba, kandi ahantu ubonera umugisha naho Imana igomba kuba. Amen. Ndi fier. Inyuma ya 52 jours niteze kubona Imana mu vyanje, sinzi nka wewe.
jewe ndashaka kubona imana mu buzima bwanje, ku mutware wanje, ku bana banje, mu rugo rwanje, mu kibano canje, mu ishengero ryanje, mu gihugu canje. Haleluya. Imana dusenga ni imana yumva, ni imana ikora. Ntiturano kuko dusara, twarayibonye ikora. Bakenyezi b'imboneza ntitwayibonye? Twabonye imana ikora, twabonye imana ivuga, twabonye imana ihindura ibihe, ihindura ingeso, igahindura imico y'abantu, ikadukundisha imana. Haleluya.